Amahoro neza, nizere ko mumeze neza kandi muguwe neza aho muherereye. No musi tugiye kurabira hamwe icigwa c'ukuntu igihe cose uhejeje gusoma igitabo wogira ico wakiriye gishobora kugufasha kigakuza ivyiyumviro vyawe. Tugiye kurabira hamwe ubuhinga butatu wokoresha kugira ngo usome neza igitabo. Nikaze tuyageko. Mbega bihora bigushikira ahantu ushobora gufata umwanya wo gusoma igitabo ariko igihe cose uhejeje ukumva umengo ntaco wakiriye? Nanje bihora binshikira canke se vyahora binshikira, ariko inyuma yaho menya ubuhinga bw'ukuntu ushobora gusoma igitabo maze igihe cose uhejeje gusoma ukagira ico wakiriye naho coba gito ariko kikagufasha, nifuje yuko no musi twobiyagako kugira ngo dushobore kumenya mbega n'ubuhe buhinga twokoresha kugira ngo usome igitabo hama uhejeje kugisoma ugire ico wakiriye gishobora kugufasha. Tugiye kurabira hamwe ubwo buhinga nabwo bwa mbere tugiye kuyagako ni igihe iyo uriko urasoma igitabo ubanza ugasoma utariko urasohora ijwi. Mu bisanzwe abantu benshi iyo bariko barasoma igitabo abanza gusoma ariko asohora ijwi avuga cane, ariko womenya yuko harya iyo uriko urasoma usohora ijwi burya kenshi ibintu ntibiba biriko birinjira direct, uba uriko urasoma nkaho umenga uriko uracako. Ariko vyiza ubuhinga bwa mbere tugiye kuyagako wobanza ugasoma udasohora ijwi, ukabanza ugasoma umwanya munini, ni ukuvuga ngo igice cose wifuza gusoma ukagisoma udasohora ijwi utavugira hejuru, ukabisoma ubirimburako ubifatira umwanya utabanje gusohora ijwi. Ico gihe bizogufasha kubanza kwakira ibwina mu mutima wawe, maze ivyo bikagufasha kwakira ivyo uriko urasoma utabanje gusohora ijwi. Ibwo n'ubuhinga bwa mbere bushobora kugufasha igihe cose uriko urasoma usome udasohora ijwi, maze uzokumva ivyo uriko urasoma uriko urabitahura bukebuke. Maze ubuhinga bwa kabiri nabwo ni igihe usoma usohora ijwi naho. Ni ukuvuga ngo ubwa mbere wabanje gusoma udasohora ijwi, irya kabiri irigira kabiri uraheza rero ugasoma usohora ijwi. Fata umwanya usome usoma cane, mbere usohora ijwi cane, kuko aho bigufasha, ubuhinga bwa mbere bugufasha kwinjiza ivyumviro canke se ivyumviro uriko ukura mu gitabo ukavyinjiza muri wewe udasohora ijwi. Ariko ubu buhinga bwa kabiri nabwo bwo gusohora ijwi bugufasha igihe uriko urasoma amatwi nayo akakira, kuko bijya uriko urasoma amatwi aravyumva. Ni ukuvuga ngo message uriko usoma ukura muri ico gitabo amatwi nayo ariko aravyumva, ariko aravyakira. Muri ico gihe umenye ko uzoba uriko ukoresha ubundi buhinga bwo kugira ngo message iri mu gitabo ishobore kwinjira, ushobore kuyakira. Twabonye ko ubuhinga bwa mbere ni igihe usoma udasohora ijwi. Ubuhinga bwa kabiri nabwo ni igihe usoma uriko urasohora ijwi uvugira hejuru, kugira ngo ubashe kwakira naho biciye no mu matwi. Ubundi buhinga nabwo bwa gatatu ni mu gihe wahejeje gusoma udasohora ijwi, irya kabiri ugasoma usohora ijwi. Ubuhinga bwa gatatu rero kugira ngo uverifye yuko ivyo wagiye usoma washoboye kuvyakira canke se washoboye kubitahura, soma rero igitabo muri wewe. Ni ukuvuga ngo mu yandi majambo wazinze igitabo uwisome rero ubikura muri wewe, wiyumvira ivyo wasomye igihe wasoma udasohoye ijwi n'igihe wasoma usohoye ijwi, maze wumve ivyo ushobora kuba wakiriye canke se watahuye. Mu yandi majambo ubisubiremwo utarinze gusoma mu gitabo wazinze igitabo. Ubwo n'ubuhinga bwa gatatu, aho igihe uzogira ico usubiyemwo bisigura ko hari ico uzoba wakiriye. Nuko nagomba nagutumirire ko wogira ishaka ryinshi cane ryo gufata ibihe usoma igitabo, kuko igitabo kidufasha gukuza ico twokwita mindset yacu, ivyiyumviro vyacu, kuko biba ari ivyiyumviro vy'abandi bantu b'abahinga bashoboye guca mw'ivyo bintu, hama ivyo vyiyumviro igihe tuvyakiriye natwe biradufasha gukuza ivyiyumviro vyacu kugira ngo ico twaremewe canke se ico twashiriweho kw'inosi tubashe kugikuza biciye mu bitabo, biciye mu gusoma ibitabo. Rero murabizi yuko igitabo
ni ubuhinga bwakoreshejwe ibinjana byinshi cyane mbere n'imbere yo kuza kwa Yesu Kristo, aho abantu bakoresha ibitabo gushika n'ubu rero. Ntimudusamazwe n'ama internet, ntidusamazwe n'amatelefone n'ibindi, ariko dufate ibihe byo gusoma ibitabo, kuko ibitabo biba bifise ivyiyumviro vy'ibwina mu mitima y'abantu. Kugira umuntu arinde yandika igitabo, nuko aba ariko asohora ivyiyumviro vy'ibwina muri we. Nuko ndagutumiriye kandi ugira ishaka, ugira umwete wo gusoma igitabo, ntumve ngo biratera ubunebwe canke ariko koresha ubu buhinga. Tubisubiyemwo ni ukuvuga ngo ubuhinga ubwa mbere ukoresha no gusoma utarinze gusohora ijwi. Uvuga ngo ni gusoma utarinze gusohora ijwi, ugasoma ubyinjiza muri wewe ubirimburako. Ubundi buhinga nabwo bwa kabiri twabonye ko ni igihe usoma rero usohoye ijwi kugira ngo n'amatwi yawe avyumve. Ni ukuvuga ngo uba uriko urinjiza message ukuye mu gitabo biciye no mu matwi. Ikindi naco ca nyuma twabonye nuko rero ucuheza ukaraba mbega n'ikihe nayafashe, ugaheza ukazinga igitabo ukabisubiramo nko kubisoma, ukabisoma ubisomera muri wewe uvyisomamo. Nuko ndabashimiye cyane, nizere ko mugiye kubikorerako kandi mugiye kukuza ivyiyumviro vyanyu biciye mu gusoma igitabo. Nuko ndabashimiye. Kuri televiziyo yacu ya Icare Mwigisha TV urashobora kugira subscribe nimba utaragira, canke se ugashobora kugira na partage ndetse ukagira na j'aime, kuko ivyo biradufasha kubona yuko inyigisho turiko turabaha ziriko zirabafasha. Ndetse nimba hari ikibazo ufise urashobora kwandika no muri commentaire, twiteguye kubishura tukabaha inyishu kuri iki canke kiriya. Nuko murakoze, ndabashimiye, ndabakunda cyane, murakoze cyane.